hari umuntu yambwiye ati bavuze inkotanyi uze wumva umwicanyi. Sinzi impamvu yabivuze, ariko mu bintu bigenda biraba haba mu Rwanda haba muri kano karere turimo eka n'isi yose umengo no haba nemezana nawe. Hari umuntu yambwiye ati wumvise inkotanyi uze wumva urupfu. Hari umwana yitwa Axel Rudakubana aheruka gukora ibara mu Bwongereza, aho yasanze abana bato kuva ku myaka 5 gushika kuri 11 aho bari ko baragira umunsi mukuru wo gutamba, arabacumagura bose kuko yarafise intego ngo yo kubica bose. Bari abana 26 n'abayobozi babo, arabacumita muri uwo mwanya hacacikanamo batatu. Ico gihe yarafashwe araburanisha, Axel acibwa urubanza rw'imyaka 52. Inyuma yaho amabi aheruka gukora vuba nta n'amezi abiri ahetse ndaje ndayababwira. Ariko imbere yuko ndababwira ico uwo muntu yambariye kuri iyo siguro ya kijya kintu natanguye kubabwira, hinge ndababwire amabi inzara iri kirakora mu Rwanda. Mugo bagacaja ku marezo sociaux bakaja ngo bagiye muri Atletico de Madrid, bakaza bagatuka Burundi ngo mworora ibi na biriya. Narabahaye video hirya yejo ndabereka ko ubu Rwanda rwo rwatanguye korora isanze kuva mu 2020. Ariko baca baraza nta bwenge mugira bayobozi oro mu Rwanda. Reka ndabereke ibara riheruka kugwa ku ishuri, abana 6 n'umwigisha wabo murezi Ikigoyi aho kibagejeje si hagufi. Basimbiye ku mwana barakubita barica, umwana arapfa aracikana. Uyo mwana akaba yaracikanye inyuma yaho bamukuye aho hantu yakubitiwe ku ishuri, bamutwara ku bitaro bagiye bamuseguye ku moto. Igituma mvuze rino jambo ni kubera baheruka kuza abanyarwanda bose arimo na vyabi sinzwe nobita babandi bacimamanda bakagenda n'abandi benshi ngo bigize ngo bakoragira urunani ngo kugwanya leta ihari. Bafashe ya foto ya wa munyamuryango hiyo mu gihugu hagati yikoreye avuga ati mu kuba umuntu yo ushobora kuba yoramba burya n'ubugenegene bwiwe yarakoze. Si leta y'u Burundi, si umushikiranganje ajejwe harimo amagara y'abantu yagiye kumushira ngo yini ni ambulance. Si umukuru w'igihugu, si ndongozi kanaka, niwe yicaye hasi akoresha ubwenge bwiwe. Ariko mwe gusakana ukose mubonye nako gucoza igihugu cy'u Burundi. Mbere ko uwo mwana yabapfiriye mu maboko muri ku moto muvuga ko ambulance tuze Chimamanda Sirtu nabakagenda nabandi n'abapostinga ku Rwanda ngo ambulance ngo nijya nawe yapfuye gute umutwara ku moto. Mu Rwanda ambulance ni moto, iyi moto niyo mukoresha nka ambulance. Reka sinigo ndasaragara kuko kenshi mukunda kuvuga ngo abarundi mufisishari ndufisishari rimwe mutuvyonga. Nk'ubu je sene kuza kuvuga kuri ibintu by'amambulance yo mutadutangura. Mwebwe Chimamanda arabahenda mugaca muja mu makomantere, abandi mugapostinga, abandi mukandungikira, abandi mukarungikira abandi ngo muko muraducoza. Twe dufukuye u Rwanda mwe ntimuronka naho muca. Turufukuye dufashe je ndazi ko mfashe inota 30 no bafukurira amadosi yarenze. Ariko reka ndike kubicisha inyota. Reka mbaze ndabereke kungene vyagenze uwo mwana gushikana hakubitwa aziringa avuye muhira aje kwishuri gufungura babararigase umwana aracikana. Cengaruka kuri iyo nkuru ya Axel aheruka kugandagura abantu barenga 9, ariyongerako n'umuzamu wagasho aho yarafungiwe n'ibindi bibi byinshi. Arongeye akambwira ati inkotanyi zatojwe kwica kuva kera kubisekuruza ngo kubisekuru n'ibisekuru birashika kwa ba Kagame Kabarebe baduhungirehe n'abandi benshi ba Tito, birashika no kubana babo ubu bigeze no mu buzukuru. Reka tubije idoni aho hari inkuru y'umwana w'umunyeshuri waje kuza kuba wakwicwa n'abagenzi be. Umwana wigaga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza kuri iryo shuri rya GS Rumuri hariya mu karere ka Gicumbi, aho uyu mwana yishwe mu buryo buteye ubwoba. Iyo mu Rwanda bavuze inzara
inzara iyo bavuze funga mukanda baba bako baravuga ibintu bisa nibi, aho uzosanga abigisha abarezi bagwana n'abana ku mameza muri refectoire bikataho naho abigisha bashuhurira bagenzi babo kubw'inkewa zinjya kubw'inzara zibakubitira mu mihana iwabo, bakavuga ati sinova ku ishuri nahaze, abana bakarengera kuri bagenzi babo gushika naho umwe muri bo canke abandi muri bo ubu washoboye kumenyekana acikana. Ati vyagenze gute? Uyu mwigisha yitwa Nibagwire Karine, ngo byo bigaragara ko afise imyaka 35 y'amavuko. Kuvaho leta y'u Rwanda iboneka abana bataciga bose babaye imbobo, babaye bamayibobo, ishure ryabananiye, niho UNICEF ya indigene jejwe byo gufasha byo gufungura neza kwa n'agateka k'abana hamwe na leta y'u Rwanda baje hamwe bagira umushinga canke programme yo kuza barafungurira abana ku ishure kugira abana bakerebuke bongere bavuga ati muhira naho hari kigoyi reka nje basi ku ishuri ndafungura, aho n'umwana muto wanyuma usanga yatonze ku ishure nkuko bimwe mu bibona kuri amafoto ariko ararengana kugira aprofite kujya, benshi bagasanga bagiye ku ishuri bajanywe n'ivyo kujya. Rero niho mu minsi yahera itariki 26 umwana yasiba ku ishure kumvo zitamenyekanye, hanyuma araregera neza na neza ya masaha yo gufungurirwa ku ishure, arasoboka umwana nguyo aricara mu kibanza cyo basanze yicaramwo ngo bafungure. Abandi bana babonye nimba ari ingya zari zabaye nke, nimba ari mwigisha yari yateguye agasorori canke yindi nzira yo kugira aca bitahana mu mutwe ngira yari yamaze gukarikira yicara aharura nyene abana basiba kugira avuga ati ahaca ndabitekera muhira, ngira biramujya mu nda, abana birabashavuza bagenzi babo gushika naho ngo mwigisha, ndabashira nk'amajwi mwumve, ngo mwigisha, bivugwa ko mwigisha uyo Nibagwire Karine ariwe yashuriyeho abana bagenzi biwe, bamurengerako, bamutera imigere, bakubita amakofi, bakubita ivyuma, umwana bimurembeje ariruka, niho yagwa mu kanevo itwara amazi iyakura ku ishuri iyatwara mu mwonga, hanyuma iyo kanevo yapima 1.5 metero, umwana aramererwa nabi. Niho uwundi muntu w'imyaka 29 yamufata ngo agomba kumutabariza, za ambulance bama bavuga ngo bafise zirabura, bwa butabazi bwabo bunyaruka birata ngo bafise burabura, babura igipolisi, babura ubutabazi. Niho uwo muntu yamutabariza yahamagara umumotari aciye ngaho yurira moto, umwana acikanira ku moto. Inyuma y'ivyo byose turahojeje umuryango wabuze, kuko ubwo n'urupfu rw'agashinyaguro, urupfu rw'umwana apfana inzara agapfana inda ifatanye n'umugongo, nukuri n'agahinda cyane. Turahojeje umuryango wabuze, kandi turongeye n'ukuri turasavye uwo mwigisha nimba ari vy'ukuri ari we yashuhuriye abo bana, bakubite mugenzi wabo gushika n'ahapfa, akurikiranwe n'amategeko, agateka k'umwana kubahirizwe. Hanyuma donc bagerageza nyine babyibazaho bati se kana kandi ajaje kurya nyine abana bibatera umujinya, n'abana byateye umujinya, donc ntibabyumva neza uburyo mugenzi wabo ataje kwiga akabaje kurya, abana bibatera umujinya. Uyu mubona ku ifoto yitwa Axel Rudakubana, inkozi y'ikibi, umwicanyi, umuteroriste, eka ikitaraboneka ngo mu gihugu c'Ubwongereza, aho abazungu bumva izina ry'uwo mwana bose bakikanga. Nta mbonesha kure nimwe rutura mu bihugu vya Burayi itavuze, itanditse, itatanze amakuru kuri uno mwana Axel Rudakubana. Uyu mwana nawe ni umunyarwanda akomoka ngo mu Nkotanyi. Mumbabarire ndakivuge uko niko amakuru tuyaronse, niko amakuru twayatohoje, kandi amakuru niko twayasanze. Uyu mwana rero nyina yitwa Letitia Muzayire, se w'uyu mwana Axel Rudakubana yitwa Alfonso Rudakubana. Uyu mwana rero igituma ngo bamuha isano canke bamushira muri iryo tsinda canke muri uwo muryango w'Inkotanyi, nyinarume ni Tito, muramuzi mwese, Tito Rutaremara.
Tito Rutaremara akaba aharurwa muri bamwe inararibonye canke abatanguye canke abiyumviriye gutanguza umuhari wa FPR inkotanyi. Uyo nawe Kabarebe akaba yamuvuze inshuro nyinshi, eka umuyobozi w'u Rwanda yamuvuze inshuro nyinshi, nta munyarwanda n'umwe atazi Tito Rutaremara. Ha rero ibi vy'uyu mwana vy'ubwicanyi byo kurinda kugero rugeze hiyo ukinjira ahantu ngo agiye kwica abantu 26 bikarangira hapfuyemwo 3 ikibiriraho 9 bagapfira kwa muganga, agafungwa agacirwa urubanza rw'imyaka 52 ntagarukirize ngaho, akaguma afise ngo inyota kujya kw'amazombi, kujya kw'amavampire, aguma yumva ikiniga mwizosa, aguma yumva nyene hari utundi turasorasa atararangiza, aguma yumva uko amaraso amuciye iruhande canke umuntu wese amuciye iruhande yumva tabagura imisoso yo fata hashoboye kugira ngo ashobore kubona iraso rivirirana. Ariho yavuye arashusha amazi ngo ayasuka ku musekirite umugereza nko mu Kinyarwanda uko bivugwa. Uyu rero Axel Rudakubana akaba ngo yari umwana yaciye kuri televiziyo z'u Rwanda nyinshi ngo bamuhayagiza nk'umwana w'incabwenge, ngo umwana ngo yarezwe, ngo umwana ngo kazoza keza k'igihugu kwa kunde nyene musanzwe muzi babikora iyo bashaka nyene mashurwe umuntu, iyo bashaka kugira ukuna kuriya urabizi nk'inamico zabo baramutera amashurwe. None wa mwana bavuga ni incabwenge azoserukira u Rwanda, azorutetura agaserukira abavyeyi gushika no kuri ba Tito, birangiye ari inkozi y'ikibi, birangiye ari umwicanyi, birangiye ari mu bateroriste. Uvuze Axel Rudakubana mu Bwongereza canke mu bihugu vya Burayi bose bavuduka biruka. Ubuhoho azanye agasha akahe bimeze gute rero? Ngo ivyo abasesanguzi bo mu bihugu kibanyi cy'u Rwanda bavuga ati ibi ntaho bitaniye n'aya majambo Kabarebe yirirwa aravuga n'izindi ndongozi zo mu nkotanyi. Izindi ndongozi nyinshi za FPR inkotanyi ngo zirirwa ziraririmba zivuga ziti ngo twaratoje abana bacu, twaratoje uruvyiruko rwacu ruzodusigarira, ruzohatubera nitwakukuruka tukagira mu zabukuru. Ayo majambo ngo yaravuzwe, ariko ndiko ndakora kino kiganiro mwagerageje sinaronse akanya gakwiye ko kugira nsesangwe canke ngo ndayaronke, ariko ndabijeje nina yaronka nzofuma ndabicisha mu kindi kiganiro ndababwire ya majambo ngaya ni muyumvirize. Ariko Kabarebe ngo yarayavuze. None ngo nimba yarayavuze ngo batoje ivyo biswi vy'inkotanyi, abo bana b'inkotanyi kuzosigara barakora amabwa sumba ngo y'abavyeyi babo bakoze, canke ayasa naya Axel Rudakubana wa mwana yahora arabwa nk'icitegererezo ariko arakora. Urumva ubu ni madidane, ubu nuruhagarara, ubu ibibazo ni vyinshi. Abandi bakongera ko bavuga bati ndaza kubacishiriza amajwi mu vyiyumvire ngo iyo aba vyakozwe, ndakunda kuvuga ati mumbabarire simvuze ubwoko, ariko ndiko mu Giswahili bavuga ati ni nanukuru, ngo iyo aba vyakozwe n'uyundi mwana atari mu bwoko bw'aba bantu ba Kagame, ngo amateleviziyo yose ngo bwabo TV online, ngo ya mateleviziyo Kagame n'u Rwanda bashiramo amafaranga kugira bacoze ibindi bihugu babesha abanyagihugu babereka ko u Rwanda ari gwiza n'ibindi vyinshi, ngo abayaranditse asidukana niyonka avuga ati ngo wabonye ngo FDLR ntibuhera ngo nabana ibinabiriya. Ariko ngo bihindukirije ukababwira ati mwabonye FPR inkotanyi abiramura nagasho n'urupfu, ngo urarondegwa mu bihugu mpuzamakungu ngo bakakwimbira icobo kubera ubutanze akarorero k'izina ryabo. Ariko bakavuga ati duhesha tuzokwama twabivuze. Ngo ni kubera iki? Ngo ugiye kuraba mu matohoza uyu yampaye ino nkuru nanje ndayikorerako, ngo ugiye kuraba mu matohoza ngo usanga amateleviziyo yo mu Rwanda menshi n'igihe televiziyo yitwa Igihe n'undi mupapa ngo akorera mu mahanga
naho nyene ngira ari mu Bwongereza mbari Rudashaya nimbari inde sinibuka neza nibo babivuze ko naho nyene ntibabivuze bavuga nkuko ari kibi yakoze ngo niki ahubwo bavuze ngo sinzi vyamufashe ukuna kuriya bagerageza guhendahenda rero urumva ko hariho ukungene u Rwanda rudatwarira bose rero kuri ico muri hana sinaje kuvuga moko ariko uko niko ikarata iri rero uyu Axel nakubana nimwamubona mu bindi bihugu muze mvuge no muzimu kuko ibihano bigiye kwiyongera ku bihano bamuciriye ko nitubizi ni nkuko ashoboye gukatirwa urubanza rwo gupfa uyu mwana mwamwumvise akomoka mu gihugu cy'u Rwanda abavyeyi biwe bose nta murundi nta mukongomana arimwo bose n'abanyarwanda gusa yarerewe yongera avukira mu gihugu c'Ubwongereza. Axel nuyo mubona amakamera de surveillance yamufashe ariko aragenda ava iyava agiye kwica abo bana ngo byarangiye afata tagisi iyo tagisi birangira ayisohotsemwo atayirishe bashwanye amukangishije icuma ariyo mbugita nkuko mubibona aya nama image ya kamera de surveillance si kamera arashika aradodora mu nyuma ararondera ahaca aho yiyugururira nkuko muri ko murabibona ano hako harabera wa musi mukuru w'abana bariko baratamba nuko yinjiye abana yabashitse bashikana barabo Bebe King LC na Alice da Silva yabacumise imbugita nkuko muko murabibona rero uko niko yashitse indani ashika acumagura abantu bose bari ngaho muri iyo sare abo bana bagira ko barapfa aha naho umunsi bakora mucira urubanza bamucira imyaka 52